Muramutse no munsi ngomba kuvuga ku kintu kijanye no kwitegura iyo uhawe nk'ubuhungiro canke ufashe icemezo canke decision yo kuja mu bihugu biteye imbere. Imbere yuko ndabija ko hariho ikintu nashaka kuvuga muri video iherutse nakoze igize kabiri nkoze ndi mu modoka. Hari umuntu yaciye ambwira ngo none ngo iyo modoka utwara ngo nta bandi bantu uri kurengana bagenda n'amaguru. Inyishu oya, nta bantu bagenda n'amaguru muri kino gihugu kubera babuze ikindi bagenderamwo. Nivyo harimo abagenda n'amaguru mugabo abari uko bashatse gutambuka, nta muntu numwe agenda n'amaguru kubera yabuze imodoka. Haba hari imodoka canke ibisi yo bita transport public, ibintu nk'ivyo. Ica kabiri nuko ata muntu arekure kugenda n'amaguru aho bita motorway, muri highway canke autoroute ariho narindi ujya musi. Umva nta muntu arenganye ari kugenda n'amaguru. Nico nashaka kuvuga, ariko naho ivyo ntaho bihuriye. Ico nashaka kuvuga kuri no musi nukuntu kenshi na kenshi usanga abantu baja hanze mugabo ugasanga kubera uko ibihugu bitandukanye ugeranije n'ibihugu vy'i Burundi ugasanga birabagoye cane kumenyera kuhaba, ico novuga kwiyadapta, kuronka akazi, ibintu nk'ivyo. Icambere no hagarara ko nuko ibihugu vyino bitunzwe no gukora akazi nibaza mugabo ni mu bihugu vyose ni Burundi abantu benshi bakiri bato ikintu baba bakeneye n'akazi. Mvuze bato kuva ku myaka 18 atari ku ishuri gushika ku myaka 60 gutyo abakeneye kuronka akazi. Aho ubudasaburi rero nuko ubuzi bwino kenshi bakubaza ushoboye gukora iki, kuko mu Burundi kenshi bakubaza wize biki, ino bakubaza ushoboye gukora ibiki. Nanye nagize ikibazo gishika muri Afrika y'Epfo, nari mfise akantu k'aka diplome nkaguma ndakavuga, umbajije nkaguma ndakavuga ati no ivyo shotse akubajije we nitwakubajije ivyo wize amashuri wize n'ibiki, tukubajije ikintu ushoboye gukora n'igiki. Urashoboye gukora ku modoka, urashoboye gukora mu gikoni, urashoboye gukora ikintu ushoboye gukora. Bo iyo vyo ushobora gukora rero kenshi na kenshi aba ari ibintu pratique. Economy yino igizwe nova ko ari industry, ariko hari n'andi ma service abantu baba bakeneye. Ushobora gukora kimwe muri ivyo, ico gihe ubuhagaze neza. Icambere nk'akarorero hariho ibintu bisabwa, birasaba ko ukora ibintu vyihara. Umuntu ari kunzi baza hano umwana turi kumwe ari kumviriza ibintu ku radio. Ibisabwa vya mbere, ikintu ca mbere harimo ibintu bisabwa ko wiga. Kwiga rero mvuze kwiga niho itandukanizo riba rinini cyane. Ino kwiga se kuva kuri kaminuza, biva ngo ndoye kuri kaminuza ngiye guca lisansi. Kenshi na kenshi si Abarundi gusa, si Abanyafrika gusa, n'abantu ba hano iyo agiye kwiga nk'ibintu vya histoire, vya geographie, ajya ama sciences sociales, ama sciences humaines, kenshi na kenshi usanga asa n'uwataye umwanya canke ugasanga akazi aronse ntigahuye n'ivyo yigiye kandi ntikamuhemba nk'umuntu yize. Ico nico nashaka kukumenyesha. Ushitse ino ntihagire umuntu akubesha ngo genda ngo wige ngo ubonye cyose ngo ukeneye lisansi kuko i Burundi babigenza. Hari abantu benshi badakora ubwo buzi ariko bafite amafaranga meza. Ivyo rero nariko ndavuga, hari ibintu bisaba kwiga mugabo atari kwiga kuri kaminuza, ibintu vy'imyuga nka bijya vyo kuri ETS, ariko bitandukanye na za ETS kubera hoho ntabwo ufata umwanya munini mu ishure, umwanya munini canke muri laboratoire, umwanya munini ufata uri ku kazi, uri kumwe uri nk'umu electricien canke umu plombier canke umu mechanique ukora imodoka, uri kumwe n'uwo muntu ugakora nk'umuntu akora full time canke temps plein. Hanyuma kumbure ku mugoroba akaba ariho honyene ushobora kuja nko kuri ku ishuri ahantu bakwigisha bijya novuga vy'ama theories canke theory mu gifaransa. Ariko ahandi uba uri ku kazi bazita
si nka stage, bifite amazina yavyo, internship mu Congereza. Mugabo urumva uba uriko urakora unahembwa wanashaka, ariko ukaba uriko uraniga ku buryo inyuma y'imyaka 4 ariho baca baguha certification, ukaba ushobora gukora amafaranga menshi, canke ukora wigenga, kuko ico gihe ukora n'undi muntu abizi. Nico ndashaka kukumenyesha, iyo myuga ibihari kenshi na kenshi ni nk'imyaka 4 uri kuriga, mugabo uri ukora kandi wiga. Iyo je novuga ko ku bantu benshi ibafasha, kubera ubwa mbere na mbere ntabwo isaba kumeneka umutwe cyane kujya ko kuri kaminuza. Ukwinjira ntabwo bisaba kuba ufise na secondaire wayihejeje, niyo ururimi rwabo butaruzi neza, utazi icongereza cinshi, ntibisaba icongereza cinshi nk'umuntu agiye kuri kaminuza cya gifaransa, simbizi mu Faransa. Ariko urumva ko vyoroshe kwinjiramo gusumvya uko vyoroshe kwiga kaminuza, kandi uba wiga ukora, no kuvuga nta bintu vy'amafaranga uba uriko urasesagura n'umwanya usesagura mu kuja kwiga kuri kaminuza. Ico ni kimwe muri ivyo. Ariko musi yavyo wanashaka, hariho n'iyindi myuga imwe usanga idasaba kwiga cane. Hariho nk'imyuga nko gusudira nibaza ko bidasaba kwiga, ushobora gusanga ari amezi makeyi wiga hanyuma ukaja gukora, canke ukiga uraho nyene uri nk'abakobwa canke abagore bakunze gukora imishatsi. Nko gukora imishatsi nibaza ko utamara umwanya munini uri mu mashure wiga uko bayikora. Hariho nko gutwaza amakamyo navyo n'akazi gakomeye cyane mu bihugu vyinshi, kubera nyene abantu bagoma bazungurutsa ibidandazwa. Ico gihe naho nyene nibaza ko atamashuri maremare ubuzi gutwaza ikamyo hanyuma biba bihagije. Ikindi hari ibindi vyinshi gukora muri ico bita landscaping, ni nk'umu jardinier, kuba ufata abantu benshi bafite ubuntu bw'ubu jardin, ushobora kugakora neza, amashugwe utwatsi ukadukata neza, ukamukantretina kahagaze neza. Ivyo navyo ushobora kubironkamwo amafaranga. Wanashaka n'abantu bakata ubwatsi, usanga baronka amafaranga bakoresha imashine, ugasanga niko kazi konyene yikorera. Ariko hari vyinshi ugereranije n'igisagara urimwo na economy urimwo, uri nko ku mazi nk'akarorero, hari usanga hari ubuzi buri ku mazi, nk'ubuzi bw'abantu bakora ku bwato usanga hari abantu n'ivyo bize ivyo gutwaza ubwato n'ivyo gukora imoteri. Ariko hari n'abandi usanga bari gukora mu gikoni, biga ivyo guteka vy'umwanya mutoyi. Hari n'abandi usanga biga ibintu gusa vyo novuga vya safety, vyuko vyoroshe cyane, ugasanga uri gukora bisaba inguvu n'ivyo, aho ugasanga bari gukora aho bita kuri deck ku bwato, bakora utuntu dutandukanye, ibintu vyo gukumizaho isuku, kuduza ivyuma, ibintu nk'ivyo nyene. Umva ku bwato usanga hari ibikorwa bikubera bidasaba amashure. Narimvuze nyene bivanye n'akarere urimwo. Ukora nk'ahantu bimba ubutare, ushobora gusanga hari ubuzima ubutare butagoye, ariko butagoye kwiga, ariko buhemba neza. Ivyo urumva urabirondeza. Ariko ico navuga wikuremwo kaya kantu k'i Burundi ngo jewe nteza kuronka lisansi, nza kumara imyaka 4 kuri kaminuza. Ibintu nk'ivyo hari ubuzi bwinshi cyane kandi buhemba neza. Kenshi ushobora gusanga buhemba no gusumvya bize kaminuza, kandi na cyane ushobora kuronka akazi burahari bwinshi. Nkuko nako ndabikubwira muri ibigo vyino n'abantu bakuriye ino, iyo yize ivyo bintu bita maletre moderne n'ibiki, kenshi na kenshi usanga atakazi aronse. Usanga bari gukora mu makafe, bari gukora nk'abapompiste, bari gukora ubuzi nyene bubayabaye mu ma librairie canke ama bibliothèque. Nta buzi bwinshi usanga buhari bwabo bw'ivyo bigiye. Uruvyo no kuvyiyubara ntugwe muri urwo ruhombo. Urashobora kuronka canke babiri baronse akazi, ariko en principe no kuraba ahantu ufise amahirwe menshi yo kuronka akazi kandi bitagutwaye umwanya n'amafaranga menshi yo kuvyiga. Hamwe n'ivyo ni nk'abantu bize, hari nk'abantu usanga avuye mu Burundi afise iyo lisanse yiwe nko muri sepa, muri economy canke handi, hanyuma akaca avuga ati reka ndondere bourse nige canke ndondere ukuntu niyungunganya nige ivyo vya master.
navyo nyene no kubiraba yuko udashoboye kwiga ugasanga uhejeje kwiga ni hahandi nta kintu cungutse ko mu bintu vyo kuronka akazi kandi vyagutwaye uwundi mwanya, kuko urumva cyo kimwe no hi Burundi nkuko nakubwiye nabwo bakubwira ngo ufise master ngo ufise doctora, oya bakubwira ushoboye gukora iki. Kenshi na kenshi ivyo vy'ama master vy'amadoktora uri umuntu ushoboye kwigisha kuri kaminuza, ariko nazo ubuzi ni buke cyane kubera aba kaminuza ni nkeyi kandi kaminuza abantu baho ntibakukuruka vyoroshe. Ego ashoboye kumenya umurundi umwe canke babiri bigisha kuri kaminuza, ariko ca mbere na mbere nuko aba ari umwe mu bantu umuriyoni bagasavye. Ikindi ashobora kuba wanashaka yagiye kuri ayo mfashanyo za leta canke z'ayandi mashirahamwe ku buryo we atarafise pression canke pressure zo gutunga umuryango, ibintu nk'ivyo. Ariko novuga ko amahigwe ari makeyi. Ndibuka kwanza jewe igihe naheza amashuri ya mbere novuga y'intango i bachelors canke ni nka lisansi sinzi, nagiye ku mwarimu wanje novuga umuduwaye dini, ndamubaza nti nagiye ku muduwaye umudini ndamubaza nti mbega ndashobora kugira nifuza kwiga master. Hanyuma arandaba ati none wewe so wawe aratunze? Ntoyanya kugira Imana, ahubwo papa ntatunze, ahubwo n'ubu ndiko ndavuga akeneye ko ndamufasha. Ati rero genda urondera akazi ukore. Urumva ivyo bitabujijwe ko hari undi mugabo numvise twabana yagiye yiga akomeza master nizo za doctora araranka akazi. Sivuga ko bidashoboka, ariko amahigwe ni make ugereranije no kuja kurondera akazi, na cyane cyane kuvyo nanize mu vya génie électronique or electronics engineering. Bo nivyo nashaka kuvuga, nzogira kumbure iyindi video ndende kubimfashe igisata kimwe ku kindi, ariko mu ncamake niba ushaka kuja kuri kaminuza urabe ko wize ibintu bishobora kuzoguha akazi ukurikije igihugu urimwo, utaravye ibintu bivugika cyane canke vyumvikana ko biremereye. Kenshi ubuzi buri mu vyo bita mu bintu vya technology no mu bintu vy'amagara y'abantu, sante canke health care. Ivyo bintu biri mu buzi. Uvuye kuri ivyo ibintu vyinshi biga kuri kaminuza usanga ari nko guta umwanya canke ari vyo abantu bafise ama connection bajya bana ba Obama n'ibiki ashobora kuja gukora muri ayo mashira hamwe baza bashinga mu bintu vyo kuvuga amakuru n'ibindi no mu vya politike. Hanyuma ibisigaye ushobora kutaja kuri kaminuza ukiyigira ibintu bibayabaye, ukazokora imyuga kuva kubisaba kwiga canke gukorana n'uwundi muntu abizi imyaka 4 gushika ku bindi bisaba formation ntoyi y'amezi makaye, canke ugakora uri ku kazi canke bidasaba formation imwe ariko uvyigira ku kazi. Nico nashaka kuvuga. Hanyuma hakaba hari ico ushoboye kuvuga mu guci wanyu, na cyane cyane aba mu bihugu by'abafaransa je ntaho nabaye, canke mu bihugu biri muri Scandinavia za Norway mumbwira. Ariko nkuko nabivuze ndabisubiyemo, niba utiko wiga ibintu vya technology za engineer n'ibiki, ibintu vyinshi kuri kaminuza usanga akazi kagoye kuronka. Ico nukugicira ku muzirikanye. Sawa, nzovuga ibindi vyinshi umuntu yo kwitegura gukora, kwiga indimi n'ibindi, ariko iyo video yo kiba ndende. Reka ndabigezaho mugira umunsi mwiza. Bye.